Eka tubaramutse tuti amahoro y'Imana n'abane namwe mwese abakunzi b'ibiganiro byacu. Turi abavuga butumwa bwiza bw'ikanguro n'ubugorozi, tukaba dukora igikorwa civuga butumwa nkuko mumaze kubimenyera. Muri kano kanya rero muri kumwe nanje Jean Bosco Nduwimana, nije tugiye kuganira mu mwanya muto, aho tugiye kuganira ku majambo y'Imana adufasha kugira ngo tumenye ibyo Imana ishaka ko tumenya. Ijambo tuganira kuri no mugoroba riratubwira riti isano iri hagati y'igice ca kabiri n'igice c'indwi mu gitabo ca Daniel. Isano iri hagati y'igice ca kabiri n'igice c'indwi mu gitabo ca Daniel. Reka dusenge. Turagushimye muremyi wacu, urakoze kuduhaye aka karyo ko kuvuga iby'urukundo rwawe, kandi tukavuga amajambo wandikishije. Nuhabwe icubahiro. Turakwinginze rero ngo tuyobore, uduhe ubwenge, dufashe kumenya, twese abungukira mu ijambo ryawe, dushime urukundo rwawe. Nuko mwemu bandanye kutuyobora, baba abateza amatwi nanjye ngiye kuvuga, twese hamwe tunguke ibyo duhesha agakiza. Tubisabye duciye mu izina rya Yesu, amen. Eka twongere duhana ikaze, dushima Imana ko iduhaye kano karyo. Twamaze kubabwira ico tugiye kuganirira hamwe, ni ijambo ry'ubuhanuzi, ariko twashimye kuvuga ku isano iri hagati y'igice ca kabiri n'igice c'indwi mu gitabo ca Daniel. Mbere yuko tuja muri kiriya gitabo, turabanza twibutsanye ko amajambo y'ubuhanuzi canke amajambo y'ubuvugishwa ari Imana yayatanze. Hano mu gitabo kigira kabiri Petero yanditse, igice ca kabiri ca Petero igice ca mbere, umurongo wa 19 gushika ku murongo wa 21 handitse ngo: ariko turafise ijambo ryavugishijwe, ryarakomejwe kurushiriza, mugira neza ko murishira ku mutima, nk'itara ryakira ahacuze umwiza rigakesha ijoro, rikageza aho ikinyenyeri co mu gaturuturu kizobandurira mu mitima yanyu. Irya mbere mukwiye kumenya nuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryo mu vyanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu avyigombera, kuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ivyava ku Mana barongowe na mpwemu yera. Aya n'amajambo y'urufatiro kugira ngo dufashe kumva ibyo twateguye kubaganirira biri mu gitabo ca Daniel. Petero arongowe na mpwemu yera aravuze ko dufise ijambo ryavugishijwe, ariko iryo jambo ryavugishijwe rikaba ari ijambo rimeze nk'umuco wo mu gaturuturu, ariko uwo muco wo mu gaturuturu ukaba ushobora kutumurikira iyo tuwushize ku mutima, ngo tugira neza iyo turishize ku mutima. No kuvuga ngo ivyo Imana yandikishije muri Bibiliya vyitwa ubuvugishwa canke ubuhanuzi, biba bivuga ibishobora kubaho nyuma y'igihe runaka byaravuzwe. Twege abana b'Imana dusabwa kuvyitwararika. Iyo tuvyitwararitse rero ngo tuba tugize neza, kuko tuba tubishize ko umutima, ngo biraheza bikatubera nk'itara ryaka ahacuze umwiza rigakesha ijoro. Ahacuze umwiza hashatse kuvugwa hano mu buryo bw'impemu, ni muri nosi ya Gikristo, aho tubona isi ya Gikristo irimwo byinshi bitagira inyandiko mu byanditswe vyera, bitagira imirongo ya Bibiliya ibishigikira. Ubona ukwizera kw'abantu, ubona ibikorwa abantu bakora bishingiye ku kwemera kwabo cyangwa kwizera kwabo, bitagira umurongo wa Bibiliya ubishigikira, nibyo byiswe ahacuze umwiza. Ubuhanuzi rero buba bumeze nk'umuco umurikiye ahantu hacuze umwiza, maze ubwo buhanuzi iyo bumurikiye aho hantu hacuze umwiza, ababushize ku mutima bose baraheza bakamurikirwa nabwo. Mu gitabo ca Daniel igice ca kabiri n'igice c'indwi kivuga ibintu bimwe byategerezwa kubaho mu bihe bimwe, ariko Imana nyene ubwenge bwose, Imana nyene urukundo rwose, yagenye ko ibyo bintu bivuga ibihe bibiri, igakoresha abantu babiri batandukanye. Imana yakoresheje umwami Nebukadineza, yongera ikoresha umukozi wayo muvugishwa n'Imana wayo Daniel. Ibi Imana yabikoreye iki? Yabikoze ishaka iki? Ico Imana yabikoze, yakoze ibi ishaka, no kugira ngo twumve ko Imana uko ikora, uko igena gukorera mu bantu, twebwe abari mw'isi, twebwe abantu buntu ntituyitegeka. Muri kino gitabo ca Daniel
igice ca kabiri umurongo waho wa 21 haranditsemwe amajambo atuma tumenya impamvu ibimana yabikoze. Handitse ngo niyo ikuranya imyanya n'ibihe, niyo ikura abami ikimika abandi, niyo iha abanyabwenge ubwenge n'abakerebutse ikabaha kumenya. Ako nshaka mo nakabavuze ngo niyo ikuranya ibihe, niyo yimika abami ikimura abandi. Imana niyo igena abarongora mw'isi, ni nayo igena abayikorera mu bijanye n'igikorwa cayo, abavugishwa, intumwa. Ivyo ni Imana ibigena. Nta muntu yigira umuvugishwa, nta muntu yigira intumwa, nkuko mwijuru baba baragenye ko umuntu runaka azotwara igihugu runaka. Ibi rero nibyo byatumye Imana ihitamo kubanza gukoresha umwami Nebukadineza nk'umunyacubahiro kugira ngo avuge ubwiru bw'Imana, avuga amabanga y'Imana azobaho ibihe byose. Imana mu nyuma kugira ngo ivy'umwami yavuze vyemeze mu mutima wa Daniyeli, ica nayo yongera ivyereka Daniyeli. Kino gice ca kabiri c'igitabo ca Daniyeli, igice ca kabiri kivuga inzozi za Nebukadineza. Nebukadineza yarose igishushanyo. Ico gishushanyo Nebukadineza yarose tukibona Daniyeli akimusobanurira muhereye ku murongo wa 25. Daniyeli asobanurira umwami inzozi ziwe. Ico gishushanyo umwami yari yarose, bakamenyi bo muri ico gihugu barananiwe. Ariko Imana kubera ko ariyo itanga ubwenge bwose, ari nayo igena ibiba mw'isi bishobora guhesha abantu agakiza, niyo yatumye Daniyeli amenya izo nzozi umwami yarose, azihabwa mu bwenge bwiwe, azibwira umwami, amusobanura n'ico Imana yashatse kuvugira muri izo nzozi. Muhereye ku murongo wa 31 haranditse ngo nuko mugenzi wabonye igishushanyo kinini. Ico gishushanyo gihambaye kikayangana birenze urugero, cari gihagaze imbere yawe kandi ishusho yaco yari iteye ubwoba. Ico gishushanyo umutwe waco wari izahabu nziza kandi ikiriza, n'amaboko byari feza, inda n'ibibero byari miringa, amaguru yari ivyuma, ibirenge byari ikivange c'ivyuma n'ibumba. Murumva igishushanyo uko cari kimeze. Kino gishushanyo kigizwe n'ibintu bikuru bikuru byari bizwi ico gihe mu bwami bw'Abakarudayo, ko ari amabuye y'agaciro canke ko ari ubutare bw'agaciro. Batubwiye izahabu itanguye, batubwiye ifeza gira kabiri, batubwiye umuringa ugira gatatu, batubwiye ivyuma bigira kane, batubwiye n'ibumba rigira gatanu. Ibi nivyo byari byubatse ico gishushanyo. Ivyo bihimba bikuru bikuru bigera kuri 5 vy'iki gishushanyo turaza kubona ubusobanuro bwavyo twigiye imbere, maze tumenye ico Imana yari ishatse kubwira umwami, ari naco yongeye ikabwira Daniyeli. Ariko mu gice c'indwi Daniyeli ho Imana yakoresheje ibikoko. Haranditse ngo umurongo wa 34, nawe uravyitegereza ucisa ahibuye ryaziye ridasituwe n'amaboko, yikubita ku birenge by'ivyuma n'ibumba by'ico gishushanyo rirabimenagura. Nuko icuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bica bimenagurikira rimwe, bicika nk'umuguruka wo ku mbuga basekurirako muci. Umuyaga urabitumura, maze aho byahora ntihaba hakiboneka, maze iryo buye ryikubise kuri ico gishushanyo ricika umusozi munini yuzura isi yose. Nuko inzozi nizo, kandi turakumenyesha mwami ingene zisobanurwa. Umwami inzozi yari yazibagiye. Daniyeli abanza agarura mu bwenge bw'umwami inzozi umwami yarose, anagira akamubwira ko azisobanura. Ariko kuri uyu murongo wa 34 na 35 na 36 dusomye, harimo ibintu byo kuzirikana. Haratubwiye ngo nawe uravyitegereza ushiza hibuye ryaziye ridasituwe n'amaboko, yikubita ku birenge vy'ivyuma n'ibumba by'ico gishushanyo rirabimenagura. 35 nuko icuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bica bimenagurikira rimwe, bicika nk'umuguruka wo ku mbuga basekurirako muci. Umuyaga urabitumura, maze aho byahora ntihaba hakiboneka, maze iryo buye ryikubise kuri ico gishushanyo ricika umusozi munini ryuzura isi yose. Nuko inzozi nizo, kandi turakumenyesha mwami ingene zisobanurwa. Muri iyi mirongo tuzirikane bino. Umurongo wa 34 utubwiye ko umwami mwiyereko yagize yabonye ibuye rije
ryikubita ku birenge, ibuye ntiryikubise ku mutwe. Umutwe twumvise ko ari inzahabu. Igikiriza n'amaboko ni feza, inda n'ibibero n'umuringa, amaguru batubwiye ko ari ivyuma, ariko ku birenge hari ikivange c'ivyuma n'ibumba. Umwami ngo ariko arabibona, yabonye ngo ibuye ridasatuwe n'amaboko y'umuntu ryaraje ryikubita hari hasi ku birenge, igishushanyo ngisha kiramenagurika bihereye ku birenge biragenda bishika no ku mutwe. Ryabuye rimaze kubisitagura kubibomagura byose, umurongo wa 35 agace gakurikira kanyuma kawo kavuze ngo maze iryo buye ryikubise kuri ico gishushanyo ricika umusozi munini ryuzura isi yose. Iri buye naryo dukwiye kurimenya. Izi nzozi umwami yagize nuko zari zimeze. Uhereye ku murongo wa 37 Daniel noneho amusobanurira inzozi zarizo. Inzozi umwami yabanje kwerekwa arabyibagira, akoranije abanyabwenge, habura umunyabwenge n'umwe. Daniel avyumvise aja kubaza Imana. Imana mu bushobozi n'uburenganzira bwayo ntiyari yatanze izo nzozi ku mwami, ibwira Daniel inzozi umwami yarose zarizo. Imana niyo yatumye umwami azibagira kugira ngo ikoreshe Daniel, inagaragaza ko Daniel yakorana nawe. Umwami yavyibagiye, Daniel araza arabivuga, abwira umwami inzozi umwami yagize, kandi umwami yibagiye inzozi zarizo. Ahejeje kuzimubwira, umwami yumva Daniel ibyo avuze nibyo, aca muhana ubusobanuro kuva ku murongo wa 37 muzosoma gushika ku murongo wa 45 niho handitse ubusobanuro. Mugabo ubusobanuro bushatse kuvuga iki? Izahabu ari wo mutwe w'ico gishushanyo bwari ubwami bw'abakarudayo, ubwami bw'Ibabuloni. Ubwo bwami bwari bwamenyekanyemwo abami bakuru. Aha twovugamwo umwami Nebukadineza, tukavugamwo n'umwami Berushaza. Berushaza niwe mwami wabwo wa nyuma, niwe ubwami bw'abakarudayo bwasenyukiyeko. Ubu bwami bw'abakarudayo tubona muri kahise bwakomeye kuva mu mwaka wa 605 imbere ya Yesu gushika mu mwaka wa 539. Numva ko bwatwaye imyaka 66. Mugabo aho nugukomera kwabwo, intambara zatumye bubaho bukitwa empire cyangwa ubwami bw'abami, zari zaratanguye mbere yuko ubwami bukomera. Ibyo bita supremacy y'ubwami, canke ko ubwami bwashinze imizi bugakomera. Ni kuva mu mwaka wa 605 gushika mu mwaka wa 539. Ubwo nibwo bwagereranywa n'izahabu, nibwo bwari umutwe ku gishushanyo, n'ubwami bw'Ibabuloni bw'abakarudayo. Ubwami bugira kabiri bugereranywa n'igikiriza n'amaboko, nabwo bukabugereranywa n'umuringa ku gishushanyo. Ubu bwami n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Nkuko ku muntu amaboko aba ari abiri, kandi ayo maboko akaba atanganya inguvu, ukuryo no kubamvu bikaba bitanganya inguvu. Ukuryo kuba kenshi kufise inguvu kuri bamwe, abandi usanga ni bafu, ariko kenshi muri rusangi tuzi ko kuburyo ariko kugira inguvu. Ukuryo no kubamvu kugikiriza nivyo bigereranya ayo mami abiri. Ayo mami abiri nayo yaragize ubwo bwami buhambaye bwitwa Abamedi n'Abaperesi, no kuboko kw'Abamedi hamwe no kuboko kw'Abaperesi. Abaperesi nibo bari bakomeye, nibo bami, niko kuboko kw'iburyo. Abamedi ntibari bakomeye nk'Abaperesi, niko kuboko kw'ibubamvu. Kuri ico gishushanyo igikiriza n'amaboko bigereranywa n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Gatatu n'umuringa. Umuringa ugizwe n'inda n'ibibero, ubwo nabwo n'ubwami bw'Abagiriki. Kane ni ivyuma. Ivyuma navyo n'ubwami bw'Abaroma. Ubu bwami bw'Abaroma nibwo bugira kane. Mugabo ntarashika kuri ubwo bwami bw'Abaroma bugira kane ngo vuga ibyabwo. Reka dusubire ku bwami bwa kabiri. Ubwami bwa mbere twavuze ko ari ubw'abakarudayo, bwatwaye imyaka 66 uhereye mu mwaka wa 605 ugashika mu mwaka wa 539 imbere ya Yesu. Ubwami bugira kabiri n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, nabwo bwaciye buhera muri uwo mwaka wa 539 mbere yo kuvuka kwa Yesu, buragenda butwara isi gushika mu mwaka wa 331. Muharuye imyaka bwatwaye musanga ari imyaka 208. Murumva ko ari imyaka myinshi. Ubwami bwakurikiye bugira gatatu n'ubw'Abagiriki, nabwo bwaciye buhera muri uwo mwaka wa 331 butwara isi kugera mu mwaka wa 168, aho hose ni mbere yuko Yesu avuka. Ubwo bwami bw'Abagiriki bwatwaye kuva mu mwaka wa 331 buratwara isi buragenda bushika mu mwaka wa 168 imbere yuko Yesu avuka. Muharuye imyaka bwatwaye musanga ari imyaka itari mike irenga 200. Murumva ko
bwagiye butwara imyaka myinshi. Ubwami bugira kane bugereranijwe n'ivyuma, ubwo bwami ni ubw'abaroma. Ubwo bwami bw'abaroma bugereranijwe n'ivyuma ni ubwami bw'abaroma b'abapagani. Ubwami bw'abaroma b'abapagani abo bita ba Kaisari bwatanguye mu 168 imbere y'uko Yesu avuka, buragenda buratwara isi bugera muri rimwe. Isi rongerera harura gushika mu kinjana ca gatanu mu mwaka wa 176 niho bwasenyutse inyuma ya Yesu. Bwatanguye imbere ya Yesu mu mwaka wa 168 busenyuka inyuma ya Yesu mu mwaka wa 476. Nibwo bwami bwatwaye igihe kinini cyane muri aya mami ane makuru makuru. Ubwo bwami bune bukuru ariko ku bwami bwa kane harimo mu bwoko twokwita ubwami bwa gatanu, kuko batubwiye ko ibirenge bigizwe n'ibumba n'ivyuma. Birumvikana ko ubwami bwa kane burabandanya bugashika ku birenge ivyo vyuma, kuri ivyo vyuma hakaza hakihoma ko ibumba. Ivyo kumbure tuzosobanura ico Imana yashaka kuvugira muri ivyo ikindi gihe. Ayo mami ane makuru tumaze kuvuga niyo Daniel Imana yaciye imwereka ikoresheje ibikoko. Daniel yavyeretswe Imana ikoresheje ibikoko. Muzosoma igitabo ca Daniel igice c'indwi muhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo waho w'indwi, tuhabona ibikoko bine. Igikoko ca mbere hano batubwira ko yari intare canke intambwe, ariko ni intare kubera ko intare ni ingabo, intambwe ikaba ingore. Nubwo ku basoma Bibiliya y'ikirundi handitse intambwe, ariko ni intare no kuvuga ingabo. Iyi ntare no bwami bw'abakarudaya canke bw'Ibabuloni nibwo twamaze kuvuga bwabayeho, bwatwaye imyaka 66. Igikoko kigira kabiri hano batubwiye ni dubu. Bakatubwira ko iyo dubu nayo musomye ku murongo waho wa gatanu, iyo dubu yari hengamiye uruhande rumwe, cyari gifise amagufa atatu y'imbavu mu kanwa mu mihaha yacu. Murumva ko cyari igikoko ariko ngo gihengamiye uruhande rumwe. Guhengama kw'ico gikoko birumvikana ko hari uruhande rufise inkomezi n'urudafise inkomezi. Aba ni b'Abamedi n'Abaperesi. Abamedi n'Abaperesi, Abaperesi nibo bari bakomeye gusumba Abamedi. Abamedi ni Irake, Abaperesi ni Irani. Ubwo nibo bwami bugira kabiri bwabayeho bukomeye butwara isi nyuma y'ubw'Ibabuloni. Ubwa gatatu hanyuma y'ivyo mbona ikindi gikoko gisa n'ingwe. Mu mbavu zaco cari gifise amababa ane nk'ay'ingisiga, kandi ico gikoko cari gifise imitwe ine gihabwa inganje. Igikoko ca gatatu batubwiye ko ari ingwe. Ku gishushanyo ubwami bwa gatatu twabonye ko ari ubwami bw'Abagiriki, ariko hano ku gikoko bongeye kutundi ngo bwari bwufise amababa ane bukagira n'imitwe ine. Ubu bwami bw'Abagiriki ni ibihande bine. Ayo mababa yerekana ibihande bine by'isi uko bwihuse mu gufata ibihande bine by'isi. Nayo iyi mitwe ine ni abagabisha bane b'ingabo bakuru bahavuye bigaburamwo kane. Ubwami bwigaburamwo kane, buri mugabisha agira ingabo ajanye, agira n'igice yigaruriye. Bica bituma ubwami bw'Abagiriki buza naho bugizwe n'imitwe ine, kuko umwami mukuru wabwo Alexandre mukuru yabanje atwara igihe gito acarapfa. Nayo ku murongo w'indwi havuga igikoko giteye ubwoba c'ubuyobe. Ico gikoko ni ubwami bwa kane, ni bwa bwami bw'Abaroma, ni ya ngoma y'Abaroma. Isano rero riri hagati y'igice ca kabiri n'igice c'indwi mu gitabo ca Daniel nuko ibi bice bibiri byose bivuga ingoma zabayeho igihe kimwe. Imana ariko yashimye ko Daniel avyerekwa mu bikoko, umwami yavyeretswe mu gishushanyo. Kandi Imana yashimye kubanza kwereka umwami umutware wo mw'isi, iza kwereka Daniel mu nyuma nk'umukozi wayo, kuko abami bo mw'isi nabo n'abakozi b'Imana mu buryo bwo kuyobora ibihugu. Nkuko abavugishwa, intumwa n'abakuru b'amashengero, abadiakoni n'abadiakonikazi, abizera muri rusangi ishengero ry'Imana, nabo n'abandi bakozi b'Imana mu buryo bw'ivyampwemu bw'ivya Gikristo. Rero nitwumve ko ibikuru bivugwa muri ibi bice, ikigabane ca kabiri n'ikigabane c'indwi byose bivuga ubwami bwabayeho mw'isi bune bukuru bwabayeho ibihe bitandukanye bugenda bukurikirana. Nkuko mu gice ca kabiri twumvise ko ubwami bwa kane bwari bugizwe n'ivyuma, ariko ivyuma bikabandanya gushika ku birenge, akaba ikivange c'ibumba n'ivyuma, kandi ku birenge hakaba hariko amano 10. Tuzobibona kumbure nitwa bandanya kwiga buno buhanuzi. Ku gikoko c'amayoberane
ico gikoko c'ubuyobe kigira kane naco nyene tuzosanga hari ibyo gisesha n'iherezo ry'igishushanyo hariya ku birenge nitwabandanya gusoma, kuko muri kino gitabu ca Daniyeli handitse ko ico gikoko c'ubuyobe kandi c'inkomezi nyinshi cari gifise imihaha minini y'ivyuma, kiratabagura kirajanjanga ibisigaye kibisibangisha amajanja yacu, cari gifise itandukaniro n'ibindi bikoko byose byacitangiye imbere, kandi cari gifise amahembe 10. Murumva ko ku gishushanyo twumvise ko hariya ku mano hari hagizwe n'ivyuma n'ibumba, ariko amano dusanzwe tuzi ko ari ku birenge bibiri bikagira amano 10. Ariko murumva ko n'igikoko ca kane cari gifise imitwe 10. Birumvikana ko iherezo ry'igishushanyo n'igikoko ca kane byose biranga ubwami bumwe. Ubu n'ubwami bw'abaroma, nabwo ubwami bw'abaroma bukaba bwavutsemwo ubwami buto buto 10. Ubu bwami bw'abaroma nubwo bita ubwami bw'abami empire, bwavutsemwo mu bwami buto buto 10. Ubwo bwami buto buto 10 bwavutse muri ubwo bwami bw'abaroma ni ubwami bw'abafranc ariko byabyaye ubufaransa, ubwami bw'abalama byabyaye Allemagne, ubwami bw'abalombard byabyaye ubutaliyano, ubwami bw'abavizigoti byabyaye Espagne, ubwami bw'aba Helvete byabyaye Portugal, ubwami bw'aba Burgon canke Burgonde byabyaye Suisse, hakaba n'ubwongereza aba Celte canke aba Saxon byabyaye ubwongereza, hakaba hiyongerako abo bita aba Heruli n'abavandali n'abostrogothi, abo ntibakiriho. Mugabo ufashe aba Franc no kuvuga Ufaransa, ugafata aba Alama no kuvuga Allemagne, ugafata aba Burgon kuvuga Suisse, ugafata aba Lombard no kuvuga Ubutaliyano, ugafata Helvete no kuvuga Portugal, ugafata n'aba Visigothi no kuvuga akabari Espagne, ugacufata n'aba Saxon no kuvuga ubwongereza, ugaca wongerako aba Heruli n'abavandali n'abostrogothi. Ayo mahembe 10 niyo mano 10. Ibyashoboye kubaho nk'ibihugu rero ni France, Italie, Allemagne, Suisse, Portugal, Espagne na Angleterre. Ibyo ibihugu ko ari 7 nivyo tubona byashoboye kwiyubaka bikaba ibihugu, ariko byatanguye ari utwo bita royaume, no kuvuga amami mato mato. Rero muri rusangi nimwumve ko Daniyeli iby'Imana yamubwiriye mu bikoko na Nebukadineza iby'Imana yamweretse mu gishushanyo byose bivuga ubwami bwabayeho mu bihe bimwe. Imana idufashe iduhe gutahura kandi ibyo twungutse bitubera umushinga wo kwizera neza mu izina rya Yesu.